Christelle, umunwa nuwa jewe Ahmela, ariko intahe ni ya Christella. Jewe Christella ndumwigeme, ndacari umwigeme, ariko novuga yuko kuba nkiri umwigeme bwoba byo byavuye ku busamazi bwanje. Ngenda bahe uko inkuru yose yagenze. Jewe Christella ndumwigeme nkwije imyaka 31. Uko byari bimeze nukuri Jewe Christella sikuvuga yuko no mfise amaraso mabi cankwe se no nafise igikundiro ku basore, ariko novuga yuko ari je navyitwayemwo nabi. Ati vyagenze gute? Jewe Christella nkiri kwishure nk'abandi bana nukuri byari bimeze neza, nararondegwa narakundwa, ariko nuko umuntu atashobora kwiyandagaza ngo akunde uwabonye wese. Harageze igihe nkwiza imyaka 22 ndumva koko yuko hageze yuko ntori umwe dushobora gukundana maze tukazokubakana. Mubari ko barandesha bose nabonye yuko notoramo Claude twarakundanye, Claude twarabanye igihe kinininya, aho hari ku myaka 22 turaduga 23 turaduga 24, ku myaka yanje 25 Claude acaronka uburyo bwo gushobora kugenda hanze y'igihugu. Claude giye hanze y'igihugu naramwinginze ndamubwira ati Claude, imbere yo kuja hanze y'igihugu urabona yuko tumaranye umwanya munininya kandi naje w'imyaka iranjanye. Claude reka basi tugende, washoboye kugira dote, ni kuvuga washoboye gutanga inkwano. Claude yarambwiye ati none ntunyizeye ga Christella. Ndamubwira ati nukwinda kwizeye cyane mugabo, nubwo ndakwizeye by'ukuri jewe ndumva yuko wogenda umaze gusaba inkwano. Nukuri yaranyijeje nanje kubera ikizene ndamufitiye, ndamureka aragenda. Agiye ntivyari byoroshe habanamba, kuko murazi yuko uri fiancé mbere abasore batangwa kurondera ari benshi baraza bakandondera, benshi baraza bakambwira yuko bankunda, mbere hari n'abaza biteguriye ubugeni. Mugana arababwira ntoya ntijewe sinshobora kuko mfise umufiancé wanje ari hanze. Hoho narengyohewe cyane kubona mfise Diaspora, umushiri ari hanze, na cyane ankunda, kuko urumva ntiyasiba ku telefona, ntiyasiba kunyandikira, mbere yandunkira n'amafaranga. Narimbayeho neza mu Burundi ku buryo ntigera nifuza ikintu citwa umuhungu. Murumva ko yegeye maze gukwiza imyaka 25. Ku myaka yanje 28 ndamubwira ati none koko ntoza tugashobora kugira ubugeni. Yarambwiye ati nzoza n'ukuri kandi tuzogira ubugeni. Ku myaka 28 yaraje mu Burundi, turaryoherwa na cyane yuko yajazanye ingabirano, ajazanye amakado, azaniye abavyeyi banje, azaniye abo mu muryango wanje. Niho mbere ikizere cyagiye kuduga yuko atazompemukira, atazonampeba. Hari abahungu benshi baguma bambwira ati wewe imyaka ikubanye myinshi, ahubwo nyabona rega kwiyumvira Claude, raba imyaka irakujanye. Mugabo je sinigera numva. Claude amaze kuzibujumbura nubwo yazanye izo mpano zose, nukuri ibintu ntivyabaye nkuko nari ndavyiteze. Claude ndamwicarika hamwe ndamubwira nti Claude, imyaka iranjanye raba nkuje 28, abana tungana bose baramaze kugenda, kandi je ndagukunda ndumva yuko atandi hano noja. Claude yambwiye ngo komeza wihanganye. Koko narihanganye. Maze gukwiza imyaka 30, aho Claude yaramaze imyaka 5 ari muri Canada, ni kuvuga Claude acaranyandikira arambwira yuko agiragire ubugeni. Yanyandikiye ubwo butumwa acarambloka ahantu hose, ni kuvuga Facebook yiwe arambloka, Instagram sinari nkimubona kuri WhatsApp, ntaho na hamwe nashobora kumubona. Claude ambloka ahantu hose.
nanagiye iwabo ngenda n'amarira menshi na cane cane yuko muhiri wabo bari banzi ndamubwira ati burya yantereye umwanya kuko tumaranye imyaka 8 imyaka 5 namwihanganiye ari hanze ni kuvuga bigenda gute kugira ashobore kugira ubugeni mama we yarahindukiye arandaba arambwira ngo Kristera nivyo birababaje mugabo ntidushobora kugenda inyuma y'amahitamwo y'umusore wacu. Narababaye naratuntuye narakomeretse niyumvira abasore bose baza kundondera nkanka ngo ndindiye mu diaspora nariyumvira abandesha bose abari baramfiriye abanyereka bose urukundo bose nashize inyuma abona tutse abona buri isoni abona buri indero bose ngo ndindiriye mu diaspora narumvise mbabaye cyane ndavuga ati none je ndabigenze gute ndababwiza ukuri uno munsi ngeze ku myaka 31 ndifuza nuza kumbwira yambo ni kuvuga kuri iyo myaka 30 narababaye cyane kubona ashoye kumemukira gutyo sinasuye kwiyitaho sinasuye kwiraba sinasuye kwikunda narataye ibiro narakecuye sinshobora kubabwira ingene nashoye gusa muri uwo mwanya mugabo ubu ndumva yuko umutima natanguye kuwusana sana ndifuza noza kundamutsa nkamubura ndifuza noza kumbwira yuko nkunda kuko nagerageje gushiraho ibizitizo nagerageje kwikingira mu buryo bwose